turafise imana yanka agakengerwe, turafise imana yanka gukengerwa. Jewe uzonkengere kuko nihagera igihe cyuko wirimbura uzozumva yuko naracumuye, igenda wihane bihere. Dufise imana yanka izira agakengerwe, turafise imana. Naho byo kugora uti hariho imana. Ubonye ushonje ntibiyumvire ngo nta mana iriho, urashonje ariko ejo uzorya. Ubonye urwaye ntubwire ngo nta mana iriho, uragwaye ariko ejo uzokira. Amen. Turafise imana uko biri kose, turafise imana yamiri kumwe natwe. Muri iyi nzira ikiturangira ko turi mu nzira nivyo duhura. None yemwe hari umuntu arasekana n'undi mu nzira araho yiryamiye mu nzu, ugomba uwo musekana sohoka ja kugahinga, ariko araho uryamye ntawuzogusanga. Icyerekana ko turiko turagenda rero nivyo duhura bikageza ukwizera kwacu uko kungana. Erega iyo tuja ntituri bashasha, sahantu tuzoba dutanguye hatari abandi, hari abandi bageragejwe barihangana baranesha. Hari ibintu wowe wasengeye bitakunze, imana ntiyabiretse kandi ntivyayinaniye, kandi kubereka kwayo ni neza yawe. Twumvise ijambo ryadutanguriye ngo hahirwa abamesura iki? Imvune z'abandi. None uyu munsi nomuna ko heze umesura imvune z'abandi. Kuba mesuzi abafise uburyo abitwa baravaderi, kuba mesurish abamesurirwa n'abana babo canke abadamu babo canke abakozi babo, kurizi twambaye birashoboka. Ariko ko batubwiye ngo n'umutima, nta muntu amesura umutima wundi. Hahigwa abamesura iki? Kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo. Ubu naho twumvise ngo igiti kimenyekanira kuki? Kuvyo camye. Hari ibintu nabonye hagati mu gihugu mugwo mu misirenganya ubu ntibigwiriye, mugabo ibintu vyo babihari. Hari ibintu bishusha ariko bidasa. Nabonye ibintu bibiri bikuru bikuru, ugwafu n'uburo. Ababayeho mu biba nubare wese yo bisobanura ariko arabagara. Jewe ngiye nacandandagura uburo kuko nasanga aribwo busa nabi. Ugwafu nkarusiga nga kuko ururo ntiruvyibuha n'ingoga. Icya kabiri, urugemwe rw'umutobotobo n'urugemwe rw'urutore. Wozibanguranya zirya? Zikiringe mwe wazibanguranya? Urorera ryari? Rindira ziduge. Mukanya isase urugemwe rw'urutobotobo, mukanya kakiri gato icambere ruzana niki? Amahwa. Ruriko risobanura ngo gwikure ko yashusho y'urutori kandi atarigo. Mu kindi gihe kiri imbere rugasha gwamiki intobotobo, kandi undi yavuze ngo bitaribwa biragwira. Intobotobo ntizobaye intore. Hari urutore murabona gwama nk'urutobotobo abazizi. None wo kwihendaho kamuruhumirije niwashira mu kanwa ntucira. Batubariye ngo kimenyekanira kuvyo kigize gute? Iki giti citwa baja mu ijuru
twumvise ngo cama urukundo, cama amahoro, cama umunezero, cama kwihangana. Aho rero uhagaze ucamo mbega yemwe jewe nk'igiti Yesu yateye, mbega jewe namaguti, umuntu aca avyibonera. Reka rero jewe mvuge bikeyi nongera ko kuri ivyo dusoma mu gitabo ca Yobu. Ndahaca ndengana ni ijambo ry'ikibazo, ni ijambo rimeze nk'ikibazo. Igice c'icenda bariko baratubwira ngo umuntu asobanukirwe agize ico bihura amenya ati twahuye niki, kuko hari ibintu bishusha ariko bidasa. Igice ca 9 Yobu be y'uwo murongo ni nk'ikibazo, ariko duhere hajya kuri A. Ni nyabwenge mu mutima, ni nyabushobozi mu ngomezi, ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Iyo turungika abana ku mashure, iyo tuja kurondera ubuzima bwa misi yose dusaba akazi, tudepoza impapuro twigiye ko diplome dufise, tuja mu mirimo iyi tuja kurima canke kudandaza, intumbero y'uwo muntu abagomba kuroranirwa, siko? Siyo ntumbero none. Agomba ngo umwana wanje azororanirwe n'ahataco yomarira, mugabo we wazagira ico yimariye. Mugabo ngaha Yobu habonekira ijambo rivuga ngo iyo mana imwe duhejeje kumva ni nyabwenge. Hariya kwishure bagira ubwenge bwo mu mutwe, mugabo yoyo ni nyabwenge mu mutima. Ninde yayikomantaje ko akaroranirwa? Reka ntarateba cyane nje mu gitabo ca Daniyeli ibice 4 murongo wa 27. None mugenzi wemera inama nkubwira, reka ivyaha vyawe ukora ibigororotse, kandi ureke ibigabitanyo vyawe, ugirira akagongwe impazwa, kugira ngo kumbure kuroranirwa kwawe kube kuramaze kangahe. Uyu ni Nebukadineza ariko arabarirwa bivanye n'igiti yaraje kurota c'inganzamarumbu. Bamusobanura ivyo ari vyo. Daniyeli mugana mubwira tumviriza rero, kugira ngo uburamaze kabiri, reka ibigabitanyo, reka ivyaha, reka ibicumuro, ihanganira impazwa, kugira ngo kuranirwa kwawe kube kuramara kabiri. Hano biravuze ngo ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Turafise Imana yanka agakengerwe. Turafise Imana yanka gukengerwa. Jewe uzonkengere, kuko nihagera igihe cyuko wirimbura uzozumba yuko naracumuye, bigenda wihane bihere. Dufise Imana yanka izira agakengerwe. Ndacari kuri uyu mugabo yitwa Nebukadineza. Zingurura urupapuro usubira ibubamfu gatoyi, igice ca 3. Haraha Imana tuyiyumvira ukamengo ni muvyara wacu, ni muyomba, ni data wacu, ni umugenzi asanzwe yaye. Imana rukwayo, natwe turukwacu. Ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa? Nase kuja kure kuko umwe tobinyemerera, naho subira hariya mwitanguriro, hariya muri bitabo 5 vya Mose, kuvayo kigira 2, ukaraba ingene Farao yikomantaje ku Mana. Ngo iyo Mana ninde?
ivuga ngo ndabarekure. Insozero z'abantu biwe turetse insozero bikinagoranye, Farawo yarabuze umwana w'imfura akwegewe no kwikomantaza umutima. Abantu bo mu gihugu bose barahamba imfura zabo kubera iki? Kwikomantaza umutima. Ku nsozero ingabo ziwe ziherera mu kiyaga gitukura kubera kwikomantaza umutima. Ninde yayikomantaje ku mutima? Akaroranirwa. Nawe hano tugira dusome gatatu, shira y'amaso mbere kuri 15. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumbonya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muteregwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shaduraka na Meshaki na Abedunego bishura umwami Nebukadineza bati ntiturinde kugira ico twishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Eragiyo tuja ntituri bashasha, sahantu tuzoba dutanguye hatari abandi. Hari abandi bageragejwe barihangana baranesha. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe. Muri iyi nzira ikiturangira ko turi mu nzira nivyo duhura. None yemwe hari umuntu arasekana n'undi mu nzira araho yiryamiye mu nzu, ugomba uwo musekana sohoka ja kugahinga, ariko araho uryamye ntawuzogusanga. Icerekana ko turiko turagenda rero nivyo duhura bikageza ukwizera kwacu uko kungana. Aba basore dusomye ni batatu, ariko kandi bari mu mugwi w'abasore bagizwe na 4. Ivyo murabizi umuntu atabicanga canze. Shaduraka na Meshaki na Abedunego Daniyeli ntiyarimwo. Babaye kumwe igihe baja bahamagagwa ibwami, ego bariganye, ariko ikibazo kije yo haje ingorane abantu bagomba kuzisangira, ariko haje ivyiza umuntu agomba kwikwegera ko wenyene. Murabize ko bavuze bati umwami avuze atumviriza narose inzozi, mutegeza kuzisobanurira. Ariko imbere yaho uyu Daniyeli na bagenzi we murazi ko bari bagize imigabo mu mutima. Aha naho turi ngaha hari abantu bafise imigabo myiza, naho nohura niki Yesu ushobora kumuhemukira uko vyogenda kose. Barurira indege bakagenda bakagaruka n'abakristo, ariko undi yarengana umupaka ngoya wagakiza kino ngo sikarya kariwe ngo iwacu ni modere. Ego birashobora guhinduka karere, ariko mwijura bajayo nibihinduka, kuko Yesu nyenevyo uko yarejo n'uyu munsi ni kwari kandi ko azohora kugeza ryari. Ijuru ni ryabera. Haboneka igihe rero aba basore bafata ingingo batoya nitwo kwihumanya. Tugeze sinohateba imisi basi 10 ubajerwa baterega mu wamuncishije umutwe. Ivyo kurya biriho musangira kubyo kurya by'umwami nivyo muryako muriko murategurwa kuzoba abakozi b'ibwami b'ubwenge wo munda, ariko mwebwe mwo atoya ntaco. Imisi 10 nimike nazo baraza kuturaba dupimbe uduhutwa kurya tw'insoromano tunywane n'amazi hanyuma uzoturaba uko dusa. Niwasanga twonzo dusubize kuri kire siko je kuri ratio.
imana yo mwijuru ngo ibaha umubiri mwiza. Uyu muvuga butumwa avuze ngo yakumugara kandi muri internet bararya, ariko hagiye umwe vyanse ko agwaye harahagwara ngira indya zabonetse ari nziza, nuko ari abakozi b'Imana haroga ati iyo mugwara muri na 4 canke na 5 kugira ngo izindya zidukwire. Ndiko ndavuga iriya shuri i Babuloni bariko bariga, aba basore bamaze kuvuga ngo ivyo babivuye bagati ahubwo turatomboye izi nyama na kari Yerusalemu ntazobarya, ivyo bari baje kwigira i Babuloni. Basi ntibarondewe ku nyama, ntibarondewe. Reka hazi ikibazo kivuga ngo barotore inzozi umwami yarose, bose biranga ati ivyo ntimugire ngo zirya nyamwariye zari zagusa muraziriha. Mwishinze kurya inyama ngo mugende uko muravyisha mutavyishe mwese amazosi ni hasi. Abanyeshuri bateme guhera vyatunani kandi guhera nituvyanka, mugabo harabo twiganye bahamagare bazi kuko hageze kugira gute kwicwa. Mugabo ku nyama ntibavuze ngo bate tutababonye ntiturya. Daniel mwarabisomye ngo ajiwe n'abagenzi we barasenga Imana irabahishuriye mu mabanga bazabibwira umwami. Ni hamwe twasoma ngo impanuro bamuhaye ko yoreka ivyaha n'ibigabitanyo kagira kigongo impazwa karamaze kabiri. Ngaha rero hazi ikindi kibazo kidasaba 4 gisaba 3. Daniel yazari mu bikogwa ntiyari hafi. Abo bahungu 3 rero hazi ikibazo nimwasoma mu vyitondeye cyabayemwe amajambo abiradasa. Intango yavuga ngo umwami yashize ikintu c'igishushanyo ahantu ngo mugende kugihezagira. Kwari uguhezagira umuntu ahezagira mwene uku biroroshe. Mugabo bagezeyo bati nimwumva ibivuzwa amasumbonya n'ibindi suguhezagira muce mukubita ipfukamiro hasi musenge. Birahindutse guhezagira no gusenga, no guhezagira ariko sino gusenga. Bati sanga bimeze mwene uko rero twe ntavyo twokora. Abani ngo bapfukame no baca bagomba bahagaze babasore 3. Abantu barabigenzura baribona. Umwami ntiyari yanabibonye kuko sisho cyari kimuraje ishinga. Bati mbega uzi ndamakuru hari abantu batakubaha babagabo b'inyagano barutse kuva ku ishure ntibakwerekwa base kunama atoya murababeshera nangwa ngo mwabigize ibigirankana kudasenga igishushanyo nahagaritse. Erega harya mutamenye hari hitanure harya batinya kubahwa. Mugabo agereka kwijambo nagomba kuvuga niko ndavuga ngo turafise Imana naho byo kugora uti hari Imana. Ubonye ushonje ntiyumvira ngo nta Mana iriho, urashonje ariko ejo uzorya. Ubonye ugwaye ntuvuge ngo nta Mana iriho, uragwaye ariko ejo uzokira. Amen. Ngo none niyihe Mana yobakura mu kuboko kwanje jewe Nebukadineza? Nawe yarazi ariko yariho. Shadraka na Meshaki na Abedenego bari bazi ko iyo Mana iriho. Baramubwira ati mugenzi agasanga ari kuri ryo jambo naho duhanura ngo twiyumvire. Ntidushobora kwiyumvira ikintu nateme kijanye n'ivyo. Ntidushobora gusenga igishushanyo wahagaritse, kandi Imana iriho ishobora kudukura mu kuboko kwawe mugenzi. Ico ni kimwe umukristo ariko araja mu ijuru akwiye kumva ngo nubwo ikibazo canje kimeze mwenuku kirashobora gutoregwa inyishu. Ubwo n'uruhande rumwe. Uruhande rugira kabiri ati kandi naho bitobuko naho itobidukorera ntitwobipfa yobibiretse ntivyo babinaniye. Ntidushobora gusenga igishushanyo wahagaritse. Hari ibintu wowe wasengeye bitakunze, Imana ntiyabiretse kandi ntivyayinaniye, kandi kubereka kwayo ni neza yawe. Amen. Erega Imana irashobora kubona umuntu yokiza hanyuma ntiyimukire. Ega abantu turagoye.
ntabiha ibintu yaraseda ati Imana aho nakeneye ntatwo ntiwonyiyumvirako igaca umuha imangazini agaca asanga muri iyo magazini yiwe rero kugira ngo ivyo bigenda neza ntibamwibe akwiye kuhicara ntagaruke ku rusengero kuko bomwiba none sivyo ariko ajye umuntu akoresha ndagacemo atari ibintu wowe wikorera warakwiye kureka sindiko ndavuga ngo abasuma bashishikare kwiba ibikorwa wo tari kurikorera ni ngombwa worose ibihumbi 100 uyo muntu yabaye umwizigirwa uzoronka 70 gushika 80 ayanda yarye keshi bigenda uko yeko none 80 yarose utagiye wagiye ahandi wagiye gusenga wagiye korera ahandi aho ntihungutse none ugomba 100% kandi atari yuri nibaronka 100% hariya naho aho uzoba ufise 0% kandi iherezo ivyo wahaye umwanya uzobisigaho aho uzoba utomboye canke bizogusigaho erega ni bibiri haraho bishikugwa hwera ubisize nigihe bigusiga umunyamahanga umwe ngaha hakurya yabuka ya hakurya reka mvuge ntoboye aha igwanda umwe waho hakurya yari yararose ibintu vyinshi abantu baramumenya ko avuga ngo afise uburyo n'amahera amahera yakuvuye ko ntawe ubibarira abantu babiravye barabibona ubona hari umuntu atwara amahera mu minwe hari uwo murahuri yafise mu minwe mugabo muhuye gutya utarayafise nawe muto usanga senye umubiri w'amahera uriyerekana navuga ngo yanga urumva ari nukubesha ko wabaye munini ngo yangwa iki ni kimero eka nivyo yamize kuko Musa azobibura cya kimero kirahera akamera nk'igunira bakuyemo ibintu uwo mugabo hakurya y'akanyaru rero ahuye n'abantu bari bamuzi hewe wewe vyagenze gute nibamubajije ngo ngyamahera vyagenze gute kusiga usamwenuko ngo aramwitegereza uwo muntu akimubari ivyo bazina ati sha ntabwo nabigusigurira ati kiretse uvyirebeyeho mwavyumvise sinshobora kubisigurira ngene vyagenze ngo uvyumve ariko wo vyibona ko woco bimenye ncagombye kuvuga aha rero turiko turasoma ya majambo na birashoboka ntibigende uko uvyiyumvira ariko vyose bibari mu rukundo rw'Imana kuko kubakunda Imana vyose bifataniza hamwe kubazanira ivyiza bande abahamagawe nkuko Imana yabigabiye Yesu nashimwe aba basore rero bahagarara neza none ntimwabisomigirana ibishasha ndiko ndavuga zo kuvyibukanya Nebukadineza bwacara shavura nitwabisomye shavu ry'umwami ririnze riba rifise ibyo rihitana baha terera hariya ngo baca batera mu itanuri none iboho rya Shaduraka na Meshaki na Abedenego wo hagarara wiyumviriye mu bwenge bw'indemanwa y'umuntu mbega aho mwomenya Imana bari kumwe utarabona ibiza gukurikira bamaze kubashirako menoti uno munsi basi canke amakamba hajya bakuboshe neza nikamba ibimvuga sona vyumvanye je vyarambaye ko bakuboshe neza nikamba izi ntoki ishambrayeli hakishambrayeli aboha izi ntoki zivyibuha wumva bakugize kujya kwinkoko bavuye gusuma uremera amakosa atayuzi uravyemera uti ndabe ko bontezurira baraboha tera mwitanure wewe wiyumvira ko abantu babonye ko Shaduraka na Meshaki na Abedenego batasenze nk'abandi bakadabona bashize ko iminyororo barabatwaye batereye mu muriro uko bakambaye wiyumvira ko naho Bibiliya nirezime n'incamake hajya haravuzwa amajambo bagira ngo icagezwe c'umwami no kwasama none ntibazigiye
none hajya bahowe iki samanyama sukutumvira ariko yabaje ngo hari indi mana ishobora kubakura mu kuboko kwanje Nebukadineza yibaza ngo ishobora kubura mu kuboko kwiwe ngo bihangane mwene uku ngo ya ntubanshira nayo hari aho uja mu ngorane Imana ikareka igomba kwiha icubahiro ubanje gukubitayo udoshingiye nta ivyo wabonye ngo ababateruye wamurura bakira barazigira ariko abo bagabo batatu baca bashikayo Imana yabonye Nebukadineza yamye avuga ko tayindi Imana iriho niwe yabanje kwihishurira uwo ngene yavuga ngo nta mana iriho haraho umuntu aba munini mu cubahiro agasanga Satani yamugiriye nabi yagaye ukamenga cyacubahiro gitanguranye nawe isi ntitangu no munsi maze igihe kirekire kandi nzambi taravuga tuzogenda turapfa tubisabandi kugeza aha bakijijwe nzambi zovugira tukaduga gusanganira Yesu nashimwe Nebukadineza rero ngo azabona uwundi mugabo ari kumwe nabo batatu asanga ni bande kandi ngo arahishurirwa wenyene nta mana yarazi ati ko ari bane kandi bagiye baboshe ariko umuntu abagenda hagati mu muriro kandi ntaco babaye kandi avyishusho ugira kane ni umwana w'Imana ngo acavuga rero muri ba bantu bari kumwe bamufashe ivyiyumviro vyo gukokeza ngo agwe mu rudubi azigiza abantu b'Imana ati mbega mwabana hajya nitwatereye abagabo batatu babosha ati nabo nyene batumvira nibashe ateka nituvuga bimwe jewe rero simbona yo bamwe batatu hari ugira kane kandi ishusho ya yiwe isa ni umwana w'Imana kandi muri urya muriro naho batuzigirije biwacu bagahwera boba bariko baragenda kandi ntaco babaye muri iyi minsi muri ibi bihe muri bitomenesha amaso nagenda kwipfurize ngo ntihagire ico uzoba muri ibi amen Yesu akurinde ntihagire ico uzoba erego uyu n'umuriro ndakunda Imana ntidusoma murazovyisomera namwe Nebukadineza cyaragenda ngo ntiyatumye Imana igomba gukora nawe idakoresha nawe yatumye wundi acarigira ku munwa w'itanure Shaduraka Meshaki Abudunego basavye b'Imana nzima hari izo yarasanganywe zitari nzima si Imana zose nzima hari Imana zo mu kigo hari Imana zo ku misozi hari Imana zo mu mazu y'abantu ariko hari Imana nzima amen achavuga ngo nimusohoke Imana mbiri jambo naravuze nteme aba bagabo bari bakijijwe Shaduraka na Meshaki na Abudunego navuze ngo iyaba yari jewe yarampamagara nkanga nisinza kuko sindiko ndasha kubera umumaramare surukundo yari yanyishe vyanka ko mwera nagira nti ndabandaza mugabo aba bagabo bari bakijijwe baca barasohoka erega huri Imana niyo bigomba wohasohoka nubu wohasohoka mbega birashoboka gira gutya turabe ngo bigomba wonsohora muri iri tanure sindi ryari ryo no mucaha ni mwitanure kuko umuntu ari mu byaha ushima ari itanure azovaho natiyana aje mu muri utazima yo si itanure none Nebukadineza rero babantu ngo bamushika bamaze kuva muri caki intuzeye byatanure ngo hajya abantu gaba abantu baragoye ngo baca barabegera batangura kugira gute batangura kugira gute kubinukiriza abantu b'Imana nitunuka turamota ngo haba nakarangu ko banukako twebwe nitunuka asanga duhagaze neza muri Yesu turamota kuko turubumote nituragacuko turubumote kubakizwa turubumote abo tunukira n'abanyabyaha batumviye turiko turaja ngo haba nakarangu ko banukako
Nebukadineza cyarafata ijambo rero atumviriza ndashizeho itegeko. Imana ya Shaduraka na Meshake na Abedunego iragahezagirwa. Arabanza arayitazira. Hari akarongo kamwe ko hirya kariya karongo ka 29 nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke uwo mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shaduraka na Meshake na Abedunego azohimbagurwa kandi urugo rwiwe ruzosigara ritongo. Aho siho ngomba imbere hajya kuri gakwabu kuri kaburungu, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Imana ifise uburyo bwayo bwo gukiza yisangije. Hariho uburyo bw'abantu bwo gukiza, ariko Imana irafise uburyo bwayo. Nebukadineza yasanze ari uburyo bwayo yisangije. None ko babidusiguriye kenshi, Yesu kubwira kijya kimuga ngo akiriyo nderuzo ya utari utiri uraciye abandi baca umuti wari mu kidengeri, niho byari bimenyerewe. Mugabo Yesu aje ntibasubiye mu kidengeri, yamubwiye ngo genda uko taha. Acarataha. Wa mugore ngo mwana wanyu mukobwa wanyu icyago cawe urakira, genda ukire gose ico cyago cawe. Atawundi muntu yawe nyine karamuvura. Nebukadineza aramenya ngo hari Imana ikiza mu bundi buryo butamenyerewe. Umugabo wawe none ntubuzi wowe ngo atari bwakizwe kuya gukubita iminsi yose, ariko amaze gukizwa gaca kureka. Ninde yamubujije? Ntuzi ko atataha none akararayo ari kuboregwa. Mugabo aze guhura na Kristo akiza mu bundi buryo butamenyerewe, no mu gashori yaragiye baramupfunga barakubita ari umubandi. Ninde yabimubujije? Dufise Imana ikiza mu bundi buryo butamenyerewe. Nico gituma abantu benshi batamenya ivyo ari byo. Imana ikiza ibisigo. Wabonye ibisigo ninda kiza ibisigo atari Yesu. Mbega bikiza gute? Mu kwinjira muri uwo muntu acahe? Mbega wabibona gute? Akiza mu buryo yisangije. Turafise Imana ikiza mu buryo yisangije. Twavuze ngo Imana yacu ntiyemera agakengerwe. Iranka ku Imana yacu, iranka abayikengera. Twigira imbere gato igitabo gira 2 c'Abami igice c'indwi umurongo wa mbere n'uwa 2. Ndaza gusimba hanyuma. Igitabo ca 2 c'Abami igice c'indwi. Ndiko ndavuga Imana ngene ikora. Iranka agakengera, iranka abantu bayikengera Imana. Iravyanka. Kuko uyikengera irakwerekana yo kwiziga ukwengerana. Hariya igice c'andwi gitabo gira 2 c'Abami igice c'indwi umurongo wa mbere n'uwa 2 tuhasome. Turaza kwigirwa imbere gatoya. Indwi ngira twashitse. Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho, uku ni kuhora hagize ngo ejo nk'aya mango kwirembo rye Samariya ingero figogore zizogurwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeri imwe nyene. Ariko umugabisha uwo mwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mwijuru ivyo vyoshoboka? Aramukengere ariko aramwishura atuzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako. Imana idutabari. Umviriza, nimwagomba murahera rya mu gice ca 6 muzobona ico gihe ko casa cari gihe kigumye mu buryo indya zaheze, umwavu w'inuma akariho badandaza kandi bakawurya. Naho nyine wagugwa n'umugabo, abantu benshi bari baheze bahwera. Hari bageze no ku rugezo rwaho barya abana. None ntimwabisomye? Umwe bakamurya bagiye inama n'abagore babiri, hageze kuwa kabiri umwe agacagenda akamunyegeza. Gwanje twamurariye none ugiye kunyegeza gwawe turaburana rukagira n'ibwami. Abo n'abacamanza bari n'ingorane.
nazo batabashira n'abarijyanye abana bagiye inama baca baja kubashinga gutabarushiki bwami rero ngo dutabare ndabatabazi kindavyengura mu bwato uwara natabatabara bigenda gute cyari cyo gihe kigumye batawumva ari umuhanuzi Elisa anyuranije n'ibyo amaso y'abantu abona atumviriza ejo nk'aya mango ayi Samariya hanyana indya zoba rijya nawe uwo musirikare umwami yagenda yegamiye yaramucungiye umutekano ngwivyo Imana yotobora amadirisha hariya ivyo byoshoboka iyo abigaya ntashire mu Imana yavuga ati none ivyo wewe bishobora ariko ashira ngo byoshoboka umuvugishwa nawe yari mu murira te uvuga ngo byoshoboka nkubwira ushima bizoshoboka uzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako shengero mumaze imisi itari mikeyi mwishengero mwarakoze ibintu vyiza uwari wese arabaga akanezerwa uru rusengero hariya nanyemiraba hariya Kabizi mbona n'aya mazu n'ibikini na hariya ubuvyeyi narahabonye bijya n'ibikorwa vyanyu nagomba ngo ntuzugarukirize kubirabishiriza amaso ino ariko azogera igihe ugende hageze guhembwa nawe ubiryeko amen ntuzobiryeko wa musirikare we keshi rero igituma no gukora Imana bitugora Imana ivyitwaka itwaka bike ariko ikaduha vyinshi ntitumenye inzira zayo gusa icyo nabonye muri iyi mirongo rero ntituhasoma ni hajya hepfo uko bizogenzwa ngo izo ndya ziboneke Imana igomba gukora ikintu erega Imana igituma bibirimbarira ngo abantu babahanga mwisi biri mu migani ngo guhishura ikintu nico cubahiro cabo ngo mugaye Imana yoyo guhisha ikintu kinyegeza ngo nico cubahiro cayo wumva bisa nidusa ni Imana twebwe jewe kugira ngo ugire icumarira haranda gusigurira ngo urumva uzombwirira uku ngo nanje je ngira uku nzobigusubiza uku beshi nico gutuma bahora bagira n'imigambi bagahomba akakamera kuri banke ngo ngomba kugenda korora inkoko nzorangura 100 canke 200 nzoca ndabigira ukuna kuriya kumbe ntiyamaze kuvugana n'abaganga bavura inkoko harahazozirangura atagira umuganga zikaca zifa zose none ntibaramufata kuri amahera yabo none nzorima igitara c'imyimbati ndaharavira haba mpamahera none yavuganye n'ikirere kwimvura izogwa ariko arondera inzira wewe yibaza kwihita ariko agasanga ntihita Imana ndayo suko ifise yindi nzira yayo yari yateguye abasirikare b'Isiriya ko aribo bazota izo ndya bari basanzwe bugarije Samariya bari bahagose yari umunsi umwe bakishikana abanyagihugu mugabo Imana nanje ndazindya aho ziri nzogaburira abo bantu ndazibona erega ibintu byose tumenesha amaso nasomye ijambo rimwe ryo muri Zaburi rivuga ngo erega ibintu byose n'abasavyi b'Imana naho ugomba we ukavamo ibyasavye b'Imana ivyo byatsubona iyo muyaga ibiti byose uko kwezuba inyenyeri ngo aho byose n'abasavyi b'Imana eherera Imana mu gukora nikora uko twe tumenyereye abanyamibembe batagira iki batagira amaguru ntibagira amaboko abantu birukanywe abantu kizira kuraba ubaravye ubuhumanye nabanyene babizi ko batokwireka abantu baba bahumanije baje inama batuvuza rero ahubwo ni muri ryajo ati umviriza ugupfana kare turapfuye ngo tugende kuko twebwe kizira kwiyereka abisirayeli ngo kwereka abasiriya sabanyamahanga kubana ngo tugende nibatubona turabatera ikigongwe batugaburire nibatwica naho bazoba dutabaye kandi ntituzoba twari dupfuye no gupfa ngo tugende kumba Imana ico kirenge cawe naho ukomeye nta nkomezi nyinshi gifise mugabe ibirenge vyacacutse ngo biriko biragenda Imana ishira bihindura ngo wimera nk'amafarasi burende
bumva hariko harajugumira ahantu babasiriya bari gigigigige kuko n'Imana iri kirabikora bati yo abise badute bahamagaye abandi bano kubafasha batuzungurutse ngo badute ngo duhunge baca bariruka babagabo nabo dogiri baragomba batwice bicwa nabande ko bamaze kugenda bashitse muri za nsago murasoma biraryo n'amajambo aryoshe cyane bageze muri izo nsago icyo bahereyeko bari barageseye ngo bararya murabiso n'ukuri biraha babanje kurya hanyuma baranywa udutege turagaruka baca bafata rero ivyo bona bashobora amafeza amazahabu hage nta muntu atagomba gutunga none ivyo bari bitwaye nazogaruke canke intoki zizogarukeko mugabo ntacu bazopfe barya ngo barikora badepoza mu nyuma toya ivyo arivyo byose iyi nkuru ni nziza ntawo winyegeza ntukanyegeza ubutumwa bwa Yesu ega siwe ukiza vuga niya vyumva yihane canke areke wowe urahejeje bati iyi nkuru naho turabanyamibembe turayijana ni nziza naho tugifise imibembe kubera inkuru dutwaye uyu munsi ntitugihumanye baratwakira ngo tugende siko none erega hari ikintu kizimya ibintu by'imisharara bikazima amanyamagahera baca barasuka ku kirimba batuma abantu batumviriza genda mu bivuge hariya mu masago z'abafilisitiya ngo muje kwegeranya ibintu biriyo iyo nkuru bayishiki protokoli yagenda ishikira umwami aterega hari ibintu bariko baravuga ngo za nsago z'Isiriya nta muntu harimwo ati barya n'abagwanyi bakomeye bagombye ngo abasirikare abanje bagende nibakorokera baca bazingazingira reka shareka no barungika muri babahanuzi batoya nyakubaho tuma batanu nitumaze kubura bake mu rugamba nibabica tubaheba ngo twahivye abandi kandi ago yavuga ngo tuma abandi se ntiyavuga ngo tuma jewe ika rondera batanu ubarungike abasirikare bagende baha nibasanga babateze barabica tubahebe ko twahevye abandi mugo niyo basanga ivyo abanyemebe bavuga navyo ari vyo ega igihugu kizoba gikize umwama atiyo nama niyo ngo baca baragenda basanga haragaragara uri vyo bagiye barata mu nzira begeranya vyose baregeranya mu gitondo rero bwakeye hari amatangazo avuga ati abantu b'Isamariya hagati mu gisagara ngo mwakire uno munsi ikiro c'umuceri n'amahera 100 n'ufise hoza kuwakira yemwe siko ubo twatumva telefone bati gitoro ubiritiri n'ibihumbi 3 kandi unywiza ugomba nabijya bintu basaba ntibisabwa itoro pass ntisabwiyo n'ufise kinga yoja kugitora kuko twe nitwizera ati ngeje kugitora ndakibike ejo nzombisa amahera bazokingurira reka rero ngo umwami ashatanga itegeko wa musirikare aha muri aba ni bukomeye woncungira umutekano w'abanyagihugu ntagira ico baba igasuware wese ushika abantu bangana mwereko bashira mu nyagihugu ngo wewe uzi vya gisirikare hagarara neza ntibakurengane kuko bo kwicana ati ivyo ndabishobora umunyagihugu abadashonje uramwigigwayo ashonje kandi bavuze ngo nta mwiza w'inzara baja kuri wa musoda ati mbesa ugomba kuntangira ndabi yo ngo bacamusiribangira hasi baramukandagira arahwera nkuko ijambo Elisari yavuze yabirabishije amaso kwindya zabonetse ariko mubazirya ntiyararimo kubera iki yari yakengereye Imana nayo ntikengegwa ntugakengera abakozi b'Imana kuko nibo ntumwa z'Imana Paulo avuga ngo Imana isa n'ibingingira muri twebwe ngo nuko mwuzure n'Imana amen abavyumva gorora ndiko ndavugana n'abavyumva
ninde yayikomantaje ku mutima akaroranirwa. Imana yacu ntiyemera gukengerwa. Ivyo yavuze irabishitsa. Nuriya murongo wo hirya kure cyane. Ivyo niko ndavuga mu guheza kiya gitabo niho ubonera hariya mu murongo wa 19 niho bavyerekana ngo uwo mugabisha akishura ngo uwo muntu w'Imana ati mbega uhoraho naho yotobora amadirisha yo mwijuru bene ivyo byoshoboka, nawe akamwishura tuzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako. Nuko bimushikako bityo abantu bamucako bamuhonyangira mwirembo agirana arapfa abashonje nabo bararya. Nta muntu yayikomandaje ku mutima ngo aroranirwe. Mu kuja guheza, Imana yacu irafise abikengera. Mvuge babiri duce dusenga, canke mvuge uburyo bubiri ngombye kuvugamo. Tubangukije mu gitabo ca mbere ca Samweli n'umurongo umwe 2:30. Erega turahejeje ntabinishirako. Igitabo ca mbere ca Samweli 2:30 umurongo umwe handitse ngo nico gituma Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuga ngo nukuri yari yaravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya sogokuruza bazokwama bamugendako bari imbere yiwe ibihe byose barabahereza. Ariko noneho Uhoraho agize ngo biragahera ngo kuko bamwubaha aribo azokubaha, ariko abamukengera bazokengerwa. Abantu bamukengereye arabakengera, abantu batamwizera abona bamukengera. Niko mugo haruro handitse barankengereye uretse Kalebu na Yosuwa. Iyo umuntu asenga atizera abari kwa kengera Imana, yakorera Imana atazi ko azoronka ingero ngo avyumve mu mutima avyizere. Baransengeye ndakira, baransengeye natuye nacumuye ndaharigwa ngo avyizere abari ko arakengera Imana. Abantu rero bakengera Imana nayo izobakengera. Umugugira kabiri duce dusenga Zaburi 15 umugugira 4. Mu maso yiwe igihumbu, umusambanyi, umushakanyi, mu maso yiwe handitse ngo igihumbu kigize gute? Mwese mwabibonye imbere yanyu. Igihumbu kirakengeretse ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho co mugira ndabi ntirahuruza. Yesu nadutabare mu bintu Imana ikengera. Imana irakengera abasambanyi, barakengeretse. Kandi niyo wasoma ntaho muri abisoma muri Bibiliya, ariko bigereranije nico gituma byadusiguriye ubwa mbere avuze ati inyuma hazoba yimbwa n'abarozi n'abashakanye. Harya ivyaha byose bidojana abantu mu muriro, ariko harya ivyaha hari ivyaha binesha ibindi. Ubusambanyi, umuntu yatwigishije igice, yatubwiye ngo icyaha cy'ubusambanyi ngo ni icyaha cyo gusara. Kwiruka umuntu agwaye mu mutwe kubera ko ari seminari y'ugwaruka duca turamubaza cyo nanirane nk'irugwaruka nico gusara gute, aradusigura atumviriza. Ibindi vyaha byose, nywa itabi, nywa inzoga, nywa urumogi, genda wibe n'abantu ugomba ubice, byose biraba. Raguza ragura vya vyaha tuzi ko ari bibi, ati ivyo byose uzobikora wambaye. Mugabo icyaha c'ubuhumbu ubanza guta impuzu. None hari umuntu ati impuzu akiri muzima ntaba yagwaye ko mutavyemera.
nta bumuga bwo mu mutwe abafise basise umusazi nta bumuga bwo mu mutwe abafise buba buriyo. Umwana umwe mu gisagara mama we yaramubwiye ati mwana wanje karakana gatoyi nkabajya baje muri Sunday mugo bajya bato imyaka 3 4 ati ntihagire umuntu numwe uzopfa ukuriye kandi ugahuza uko munsi ntago nazoka kukura. Ati mama ndavyumvise. Undi munsi nyina w'umwana aja ku kazi umwana acafatwa n'ingwara ari kumwe n'umuyaya yaramureze nawe yarazi aho nyina hoja kumuvuza caramutwara kwa muganga. Muganga aramukora ko arashira gipimo ngaha yumva umushuhe ni bwinshi. Muganga acabwira mu yati mukora ako gahuza ko kabutura agiye kwa kamukura aranga hanyuma wa muganga titengana gutera urushinge ngomba gutera gashinge. Umuganga ngo amanure umwana akaduza ngo amanure akaduza ati sinshobora ntimugenda murundeye. Umugore acara mutwara no muhira aterega kuri telefone erega wa mwana yase kwa mutera urushinge kandi ubushuhe bugeze kure. Nyina caraza ati mwana ngo tugende kubera iki waza ati mama ntiwambujije ntubizi we kwambwiye uti ntagire nzokurira kagahuzu nase siko wambariye. Nyina ati mwana wanje ari muganga urazohora wemera acara mutwara rero abona kuri umutera kandi ari umwana mutoyi mugabo umuntu akuze azi ubwenge agati impuzu. Ni icyaha cyo gusara nico gituma biriva ngo umuntu mu maso hiwe igihumbu kirakengeretse. Kadusenga Imana. Hari ivyo wakoze bitubaha Imana. Igihe umuvyeyi ariko atubwira rya jambo ryo ku giti kimenyekanira kuco vyamye nukuri ryangeze kure. Urabona umuntu ariko aravuga hari ibindi bica biza ntiriri muri ivyo ariko muri ko muraza ngenda rivuge 15 kwa Matayo umurongo wa 12 wa 13 cyane cyane wa 13 uvuga ngo ico munyumve ico barako muranyumva ico data wo mwijuru atateye reka ngere kandi naco ngomba kikabinganza marumbu kizorandurwa. Hari biriko biraza data tateye ariko ntugire ubwoba bizorandurwa. Yego igihumura nigihere hagarara neza nkuri ni yari karaja kandi kuri mu nzira ico data tateye naho tongana n'urusengero kizorandurwa. Dusenga Imana. Ingo tugusengere mbere uno munsi muko muza banze mu ndindire gato ndabagore navuze ko kuva ku munsi wa kane twari kumwe mumaze iminsi by'ukuri mwezwa narabibonye muri abantu batunganya ubugingo ngire mvuga uyu muntu atari bwihane. Umuntu atari bwihane avuga ati jewe uno munsi umbere umunsi wo guca urubanza aze tumusengera Imana naho yoba umwe atari bwihane aze kwemangira Kristo. Je ndagomba gutunganya umutima wanje. Umuntu atari bwihane azanane n'uwari yarasubiye inyuma. Muze muzananye muri babiri. Umuntu yari yarasubiye inyuma bizi jewe nari naraguye je nari kure y'Imana nta masedo nari ngifise ngomba gutunganya ubugingo. Ingo tugusengera Imana rengana ingo ndabizi ko je nari naraguye ndabizi ko jewe ntari bwihane. Ibintu by'umunyenga tubigabanye. Rabarashayira. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
nivyagutera isoni kunyemangira imbere y'abantu, nanje bizotera isoni kukwemangira imbere ya data n'abamarayika biwe. Uyu muntu avuga ati jewe ndasubiramwo sinari bwihane. Icya kabiri, nari narihanye ndagwa ndasubira inyuma singija ku ruhimbi ingo. Shengero ntitumaze iminsi twezwa none, ntituzamizi turiko turasenga Imana none, nta kivunga nihaze abo twavuze, kuko barafise imfashanyo zabo zirengeye zijya ziwanyu tumazemwe iminsi. Haleluya. Tugira dusenga Imana. Hanyuma hano tuhafise imigwi ibiri baraja kubibasobanurira. Umugwi wa mbere n'uyu muntu ari mw'ishengero n'ukuririmba yaririmbye, ariko burya ijambo ry'Imana hari ico ryamweretse ati nikurakeneye kucezwa ko, akaca haguruka akaza gufukama akezwa. Abo nibo bagira batangure gusengerwa. Ariko hariho umugugira kabiri wo wa muntu ashinga inaye ati jewe sinaririmba, je nari narasubiye inyuma, ariko no munsi ndaciye urubanza kugaruka mu ishengero. Cyangwa uyu muntu agira ati n'ubwa mbere ngira nkurikire Kristo. Abo baraja gusigara umukozi w'Imana arafise icyaja kubafasha. Ariko reka dutangure gusengera aba basaba kwa maraso ya Yesu abeza. Haleluya. Amaraso ya Yesu nyeza, Yesu nyeza naje ataco niyagiriza, ataco umutima unjira urubanza, ariko ijambo ry'Imana riranyeretse yuko hari ikintu ngwiriye gusaba imbabazi. Uwo niwe tugira dusengere. N'uwundi yoba hari abwira Imana ati Imana ndagusavye kwezwa. Imana ibahezagire. Mana data wa twese uri mwijuru, Mana mutabazi wacu mwiza, ndahagaze imbere y'ibirenge byawe. Iyi mitima mwami ishitsi Golgota yifuza amaraso, yifuza kwezwa, yifuza mwami kwijuru ritangaza riti ngiye uyu mwana wanje ngunda akampimbara, kuko azoba yambaye umwambaro ataco Satana mwagiriza, ataco umutima mwamuseka. Niyezwe mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu nabe kuri we. Ahaguruke hano hantu agusenga ijuru rikuguruka, akuririmbira ataco Satana aronga,
kuko azobabona amaraso y'umwami Imana. Urakoze Yesu kuri umwizigirwa, urakoze kuri uwera. Ndagushimiye mwami kw'ivy'abana b'abantu tudashobora kubona, wewe ubikoreye mu mitima y'abantu. Umunezero, amahoro ubisuke mu mitima yabo. Ndabisabye mu izina ryawe ryera, amen. Mwebwe muri wa mugi twahera ku bwa mbere guhamagara, uyu muntu azi neza ko yari yarasubiye inyuma, uyu muntu azi neza ko atari bwihane. Muri mwebwe twagomba aho muri mugorora ukuboko, gorora ukuboko turabe, gorora amaboko abantu batari bwihane kandi bari bashasha canke bari barasubiye inyuma, bari muri mwebwe, gorora ukuboko turabaho muri naba. Twagomba rero tuvuge kuri mwebwe mwari mwarasubiye inyuma ubwa mbere, mwari hoze mu ishengero. Bibiri ivuga ko bigereranywa n'umwana w'icangazi, kwangara umuntu aragenda ariko amagorwa niyagumyeyo, ariko yagarutse imbabazi z'umuvyeyi zama zihari. Jambo ry'Imana rivuga ngo uburake bwohorana ubw'akanyisasi, ngo ariko umuntu bwe bwamaho igihe cyose umuntu amara akiriho. Twagomba rero kuri mwebwe tubasengera Imana kubw'umwihariko. Hanyuma nje nsaba wamu uriya yoca turabira aho bavuganira n'aba bantu abakozi b'Imana kugira ngo ibikorwa bishishikare, barondera aho baca baganirira, ariko tubanze tubasengera Imana. Imana yo mu ijuru kuvyanyu, ariko aba baje kwezwa babwire bagende. Reka dusenge Imana rero. Mana data wa twese uri mu ijuru, 99 Yesu wa mungi 99 agera imwe yazimiye kandi ayironse yazananye umunezero, yegeranya ababanya ati ngo tunezerwe kuko imwe yari yarazimiye none nginda yizanye, ngo aje yizanye ku rutugu. Mu izina rya Yesu Kristo, aba ni bamwe batari bakuzi, bahora bitiranya ibintu n'abandi bari barasubiye inyuma, bagirira imbabazi Imana. Imbabazi z'Imana ziracariho, amaraso ya Yesu Kristo aracari mazima, aracashobora koza ntaravura. Amaraso y'umwana w'umuntu mukanya bayavuze, agaciro kayo kaba karangiye, ariko amaraso yawe aracari mazima. Mu izina rya Yesu Kristo, nibongere kumva ngo murahari byanyu, nibongere kumva ngo ijuru rirabemeye, kandi Imana ubagirira imbabazi cyane, ubahe gutera ibitugu ibyo bahoramwo. Urakoze, reka kubikora mu izina rya Yesu Kristo wacu, amina, amina.